Ego nitwa Nimumpaye Jean Claude habanjeje gisata c'ibidukikije urimwe n'ubworozi muri komine ya Muramvya. Kuri uyu munsi wa gatatu muhejeje kugirisha inama, mbega iyo nama yari yerekeye iki, yari yatumiwemwo bande? Egome inama yari tumiwemwo abafundi b'indimo duhereye abo ku mitumba bo twita ba moniteur agricole, hari n'abandi bo ku mutumba batumiwe bagiye bavura ibitungwa, bakurikirana ibitungwa ku mitumba abagsa. Muri zone hari hatumiwe ujeje gisata cy'ibidukikije n'ubworozi mu mazone yose uko ari 7, hamwe n'abakurikirana amagara y'ibitungwa abo twita aba veterinaire. Abo bari batumiwe. Muri komine hari hatumiwe abafundi bose, baba abarongoye ibisata ama service cyo kimwe n'abafundi bari muri ayo ma service atandukanye. Hama inama icyo yari yerekeye ubwa mbere kwari ugusuzuma, kurabira hamwe ibikorwa bikuru byaranguwe mu y'amezi 3. Mbere twovugane kuko turashira mu kwezi kwa 4, ni guhera mu kwezi kwa mbere twushize mu kwezi kwa 4 n'amezi 4. Icya kabiri kwari ukusha twigira hamwe tugire integuro y'ibikorwa vyihariye iki kiringo cici, kugira ngo tuzokore ibikorwa twumvikanye harangurwe bimwe mu mazone yose, ndetse bizonakurikirane habe no gutegura umwaka w'irima uzoshutangura mu kucenda imvura itasuye, kuko hari biterwa bikenera yuko tubitegura mu gihe cici. Ego mugize inama mu gihe twimije igihe cici, imvura isa n'ikiragabanuka, mbega abo mukorana bogira inyifato izihe? Ego murakoze cyane, nkuko twabivuganye hakaba guhanahana ivyumviro, tumvikanye yuko muntu mbere yuko twoshikira ivyo twagiye turadondagura twashize imbere kurangura, nuko umwe wese muvyategerezwa gukora hoba ukwitanga. Hagiye harashikirizwa ibijanye nuko bigoye kwiyunguruza, bamwe bakavuga yuko badafise ibikoresho byo kwiyunguruza, ariko kuvyukuri vyabonetse yuko umwe wese vyokunda yuko akora, kuko nk'umufundi w'indimo ku mutumba canke muri zone nta citwazo cyuko yovuga ngo ataronse uburyo bwo kwiyunguruza ibikorwa ntivyogenda neza. Aho rero mpereye nk'akarorero mu bijanye no gushika ku mutumba, twumvikanye yuko bizoroha gukurikirana amatuta y'ikawa ariko mitumba itandukanye, turiko turitegurira yuko yokurikiranwa neza mu gihe cyuko imvura imaze gutasura guhera mu 11 tuzotangure gutera. Nico kimwe n'ibindi biterwa nk'amatuta yivoka tuzogira ku mitumba yose, twumvikanye yuko utegezwa kwitanga bidasanzwe, n'ibindi bitandukanye kubandanya nko ku munsi wa 4 usanzwe wahariwe ibidukikije. Aha abafundi bose biyemeje yuko atankeka tuzoba twapanze umutumba bikorerwako, natwebwe bibaye ngombwa babitumenyeshe kare tuhashike kugira ngo duterane intege ntihagire utana ikivi uwundi. Ni mu bisata vyose, kuko no mu bijanye n'ibitungwa twumvikanye ko hoba intunganyo nziza nk'igihe cici, hakaba ugutunganya neza ibibanza novuga yuko vy'ububagiro mu mazone yose, ku buryo bitunganwa neza habe isuku rikwiye. Ego mu ncamake ni nk'ivyo. Ego mugize inama kandi mu gihe twimije igihe cy'izuba rero abene gihugu bamwe ntibarima nk'uko byari bisanzwe mu gihe cy'imvura, ariko umunwa wo novuga ko ubandanya ushaka kurya, kandi n'ibitungwa nyine muri rusange bishaka kurya. Mbega nk'abantu batwara igisata kijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi muri komine, hari ubutumwa ugenera abarimyi n'aborozi muri kino gihe, kugira ngo ejo ntibaze bicare dusange mu mezi ari imbere harateye novuga agahobo? Ego kwico naco kirahambaye cyane, kuko mu byari byadukoranije carimwo, aho turaha ubutumwa abarimyi n'aborozi yuko nyabuna atarakanya ho kuruhuka iki gihe twimirije cici, nakanya keza ho gukora, kuko twarabiye hamwe ibibanza bisanzwe bifise imyonga, aho amazi usanga ariyo, aho biroroshe yuko abarimyi bazorima kuri kwamya ata ntambamye zihari.
rero twebwe abafundi twasavye yuko atanumwe avuyemo tuzoshikira abarimyi turabe mbega bariko barima neza, bariko barima mu buryo bwiza buzotuma umwimbu uba mwiza. Ku ruhande rw'aho naho usanga bikenera ko bavomera, aho twavuganye yuko tosha twihutira muri iyi minsi guhimiriza abarimyi yuko ahantu hose hashoboka aho bakuvomera kugira ngo tuzogwize umwimbu. Tutibagiye yuko twashiye turabira hamwe amamotopompe dusanzwe dufise adufasha kubijanye no kuvomera imirima. Twavuganye yuko hoba ukubitunganya neza ku buryo abazoba babikeneye twashiye tuvuga imitumba biriko n'ababifise bizokorohe kuza baratizanya bose bashikirwe ntihagire n'umwe azosigara inyuma. Ego nuko twabipanze kandi twabonye yuko heshi basanzwe babikora kuko nta na hamwe usanga hatari imyonga. Rero ivyo biraduha icizere cyuko abarimyi bazoguma bakora cyane cyane nk'ivy'imboga. Iki gihe ni ciza cyane kuvyitegurira kugira ngo igiterwa gisanzwe ino iwacu citabwaho kijanye n'imboga, tuzogume turonka izo dufungura, abene igihugu bagira amagara meza nizo zishobora gushora gisagara ca Bujumbura ndetse n'Igitega. Kubijanye n'ibitungwa naho nyene twavuze yuko amiki gisata hoba ukushikira bene igihugu cyane abafise akageso ko kuturutsa ibitungwa mbere mu gihe cici kukasha barekura ivyo bitungwa, aho vyibonekeje yuko barekura ivyo bitungwa dusanga muri ya matuta aba yateguwe yivoka cyane cyane tuzokora ku mitumba yose, usanga ba impene zonye canke n'ibindi bitungwa vyononye ukasha usanga bidusubije inyuma. Rero twavuganye yuko hoba gushira mu ngiro ryategeko kutarekura ibitungwa kugira ngo bizokunde umurimyi nawe yoroherwe mu vyazoba yateguye vyose. Murakoze. Ego namwe murakoze cyane.